Mwiriwe neza bakundwa nshuti zanje na bene data muri ngaha n'abariko badukurikiranira kuri radiyo. Kuri jewe n'ihigwe rikomeye kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga, tuyage ku ijambo ry'Imana no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe cya nyuma. Tumaze kuba tuzi yuko turi mu gihe cya nyuma ku munsi w'iherezo, ni ingirakamaro cyane ko tumenya ubuvugishwa buhwanye n'iki gihe, nuko gutyo tukamenya ibintu ivy'Imana iriko irakorera muri kino gihe, tukamenya n'ingene twebwe twokora muri iki gihe kugira ngo dukorere Imana umuremyi w'amajuru n'isi. Nuko gutyo tube twiteguriye ibyo bintu byose Imana ifise bitegerezwa kuba muri kino gihe cy'iherezo. Nshaka gusoma mu gitabo cyangwa mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mutagatifu ikigabane cya 12 umurongo wa 38 kugeza ku wa 41. Ahavuga hati, abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe bamwe baramubwira bati, mwigisha, turagomba kuraba ikimenyetso ukora. Arabishura ataburunganwe rubi rw'ubumaka barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso cy'uwavugishwa n'Imana Yona. Nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, niko n'umwana w'umuntu azomara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Abagabo b'Ininewe bazovana hasi n'abururunganwe ku munsi w'amateka babatsindishe, kuko bihanye aho bumviye ubutumwa buvuzwe na Yona. Kandi raba, uruta Yona ari hano. Ese Imana yoha umugisha ubugingo bwacu bicishije mu ijambo ryayo, ikatwemerera no kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu mwebwe mwese abari ngaha. Icigwa cyacu muri uyu mwanya ni ikimenyetso Imana ihaye abatizera. Mu bihe vya Yesu habayeho abantu benshi bumvise Yesu, baramubona ariko aragendagenda hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, ariko ntibashobora kwizera yuko uwo muntu aciye bugufi yari Mesiya, umwami wa Isirayeli. Ariwe yari yaje hagati mu ihanga ry'Abaheburayo mu buryo buhwanye n'ubuvugishwa bwa Bibiliya bwari buhwanye na kiriya gihe. Ubuvugishwa bwari bufitaniye isano no kuza kwa Mesiya. Iyi Imana isezeranye ikintu gihambaye gitegerezwa gushitswa, igishitsa mu buryo buciye bugufi cyane, ku buryo bituma abantu benshi badashobora gutahura ko uko kuba ari ugushitswa kw'ivy'Imana yasezeranye. Nuko rero isezerano rya Mesiya niryo sezerano rikomeye cyane riri muri Bibiliya, kandi ukuza kwa Mesiya gufise ibice bibiri ngirakamaro cyane. Igice kimwe ni ukuza kwa mbere kwa Kristo aje nk'umwagazi w'intama w'Imana mu gikorwa ciwe c'ubucunguzi cyabereye ku musaraba i Karuvariyo. Igice cya kabiri nacyo cy'ukuza k'umwami ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intama yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kugeza ubu igice cya mbere cyaramaze gushitswa mu myaka 2000 iheze, cyashikirijwe hagati mu bwoko bw'Abaheburayo mu musore w'umubaji yitwa Yesu w'i Nazareti. Muri uriya musore aciye bugufi hari ko hashikirizwa ukuza kwa Mesiya, ukuza k'umwami wa Isirayeli, kandi vyose vyari ibintu biciye bugufi cyane kugeza aho abantu batashobora kwizera ko uwo yari Mesiya yasezeraniwe muri Bibiliya. Ariko we yaravuze ati, uw'Imana yumva ijwi ry'Imana, kandi abo bantu batashaka kumwumviriza yarababwiye ati, mwebwe igituma mudashobora kumva ijwi ryanje nuko mutarabo mu ntama zanje, kuko intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira. Nuko rero turashobora kubona yuko muri buri gihe Imana yavugishije abana bayo biciye mu muntu, biciye mu muvugishwa, kandi ab'Imana
barumvise ijwi ry'Imana. Nuko rero ngaha turafise Yesu w'i Nazareti ariko aravuga ijambo ry'Imana, kandi biciye muri uyo Imana yari igaragaye mu mwuzuro wayo wose, igaragariye mu mubiri w'umuntu, iriko iravugisha ihanga ry'Abaheburayo, iri hagati mu ihanga ryari rifise amasezerano y'ukuza kwa Mesiya. Pawulo mutagatifu mu cete ciwe yandikiye Abaheburayo ikigabane ca mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, aravuga ati kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe vyinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa vyose, niwe yahaye kurema isi. Ninde Imana yavugiyemo mu isezerano rya kera? Imana yavuze biciye mu bavugishwa abo yatumye, kandi hanyuma yaranavuze biciye muri Yesu Kristo. Muri we Imana yari igaragaye mu mwuzuro wayo wose, kandi icyo nicyo gituma Yesu yabaye umuvugishwa ahambaye cyane hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, atari bwigere arungikwa ku isi, kuko Imana yari muri we igaragaye mu mwuzuro wayo wose, iriko iravugisha ihanga ry'Abaheburayo. Kandi Pawulo mutagatifu avuga ko iyo minsi yari minsi y'iherezo, kandi kugeza ubu haramaze guhera imyaka 2000 uhereye kuri Kristo kugeza ubu. Mbega Pawulo yoba yarihenze mu kuvuga yuko iyo yari minsi y'iherezo? Ntiyihenze namba, kuko umunsi umwe imbere y'umwami kubiremwa abantu ni nk'imyaka 1000. Imyaka 1000 nayo mu minsi y'iwacu ku Mana n'umunsi umwe. Kandi muri Petero wa kabiri kigabane cya 3 umurongo w'8, uko niko Petero abitubwira, ari we yakuye mu majambo y'umuvugishwa n'Imana Mose uko guhishurirwa gukomeye, kuko umunsi umwe imbere y'umwami ari nk'imyaka 1000 ku biremwa abantu. Kandi icyo ni ikintu tutoshobora kwiyobagiza, kuko uwo ciyobagiza akacirengagiza namba ntiyokwigira ashobora gutahura icyo ari cyo iminsi y'iherezo ariyo ivugwa na Bibiliya. Petero wa kabiri mu kigabane cya 3 umurongo w'8 aravuga atari ko bo nkunda, iri rimwe muho ntimugiyobagize, yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ikaba imeze nk'umunsi umwe. Ngaha turafise uguhishurirwa kuva ku Mana kuvuga yuko umunsi umwe imbere y'Imana ari imyaka 1000 ku biremwa abantu. Kandi ni Zaburi ya 90 ku murongo wa 4. Iyi Zaburi niyo umuvugishwa n'Imana Mose. Iyo Zaburi nawe nyene ishinga intahe y'ivyo nyene. Nuko rero ubu rero turashobora gutahura igituma mu minsi ya Yesu, aho ubwoko bw'ibiremwa abantu bari bamaze kuba bariko baraba mu minsi y'iherezo. Ni minsi y'iherezo imbere y'Imana, ariyo ku biremwa abantu ari bimpumbi vya nyuma. Ivyo ni kimpumbi cya 5, icya 6 hamwe n'ikimpumbi kigira 7. Mu minsi ya Yesu, igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 na 7 y'amavuka, niho hatanguye ikimpumbi kigira 5. Kandi mu yandi majambo, aho niho hatanguriye iminsi y'iherezo. Kandi ubukozi bwa Yesu Kristo bwabereye mu munsi wa mbere wo mu minsi y'iherezo imbere y'Imana, ari wo kubiremwa abantu wabaye ikimpumbi kigira 5. Nuko rero ubu turashobora gutahura igituma Pawulo mutagatifu yavuze ko iriya minsi igihe Imana yavugira mu mwana wayo Yesu Kristo, yavuze ko iyo yari minsi y'iherezo, kuko aho hari hamaze gutangura ikimpumbi kigira 5, arico imbere y'Imana ari umunsi w'iherezo. Nuko rero Petero mutagatifu kandi yaravuze yuko iyo yari minsi y'iherezo igihe yavuga yuko Imana yari gusuka mwemu wayo mu minsi y'iherezo. Kandi aho Imana yari yamaze gusuka mwemu wayo yera guhera ku munsi wa Pentekote ukabandanya. Kandi mu yandi majambo, aho rero hari hamaze gutangura iminsi y'iherezo imbere y'Imana, ari byo bimpumbi vy'iherezo ku biremwa abantu. Ivyo bimpumbi ni kimpumbi cya 5, ikigira 6 hamwe n'ikimpumbi c'7. Kandi muri iyo minsi y'iherezo imbere y'Imana ariyo
ku biremwa abantu ari b'impumbi vya nyuma, ubu haramaze kurengana imyaka ibihumbi bibiri ku biremwa abantu, kandi ku Mana hamaze kurengana iminsi ibiri gusa. Nuko rero ubu twisanze ku munsi w'iherezo imbere y'Imana, arico kimpumbi kigira indwi, hamwe twongeye ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa gifise, kuko ikirangaminsi cyaracerewe. Ikirangaminsi cyashizweho n'uwitwa Gregoire. Nuko rero turashobora kubona yuko muri kino gihe cy'iherezo twebwe twaramukiwe, twahawe ihigwe ryo kuba ku munsi w'iherezo, ni ukuvuga tubaye ku munsi wa nyuma wo mu minsi y'iherezo imbere y'Imana. Aho niho hategerezwa gushikirizwa ubuvugishwa buhwanye n'umunsi w'iherezo, kandi ubuvugishwa bwose buhwanye n'umunsi w'iherezo buriko buba buca hirya no hino y'ibanga rihambaye cyane mu yandi mabanga yose, ari ryo banga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ukuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo kwarasezeranywe, gusezeranwa n'Imana biciye mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera. Imana iranagusezeranya biciye mu mukundo wacu Umwami Yesu Kristo, yaranagusezeranije biciye mu bigishwa ba Yesu Kristo, kandi vyongeye biciye no mu bamarayika ntumandwi bibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi Imana biciye muri abo niyo yari kwiravuga ibintu byose bifitaniye isano no kuza kwa kabiri kwa Kristo, ariko gutegerezwa gushikirizwa ku munsi w'iherezo, nk'uko ukuza kwa mbere kwa Kristo kwashikijwe mu mwuzuro wose ku munsi wa mbere wo mu minsi y'iherezo. Ni ukuvuga yuko igice kinini cy'ubuzima bw'Umwami wacu Yesu Kristo cyashyikirijwe mu kimpumbi kigira gatanu, kuko ikimpumbi kigira gatanu cyatanguye igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 na 7 y'amavuka. Nuko rero ni murabe ingene ukuza kwa mbere kwa Kristo ikintu gihambaye cyane cyari cyarasezeranijwe muri kiriya gihe kwari kwamaze kuba kuriko kurashikirizwa hagati mu bwoko bw'Abaheburayo uhereye igihe Yesu yavukira i Betelehemu y'i Yudaya, kandi habanje guhera hafi imyaka 30 kugira ngo ubukozi bwiwe butangurire hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Kandi ubukozi bwiwe yabutanguye ariko aravuga ashinga intahe, avuga yuko kuza k'umwana w'umuntu kwari kwashikirijwe hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, ukuza k'umusigwa w'Imana, ukuza kwa Mesiya, ukuza kwa Kristo, kuko Kristo na Mesiya bisobanurwa ngo umusigwa. Aho hari umusigwa usizwe n'Imana, kandi icyo nicyo gituma Yesu yashobora kuvuga ibyo yavugiye muri Luka ikigabane cya 4 guhera ku murongo wa 12 ukabandanya. Ariko arasoma ubuvugishwa bwo muri Yesaya igihe yakira igitabo cy'umuvugishwa n'Imana Yesaya mu isinagoga y'i Nazareti. Ni murabe ingene havuga muri Luka ikigabane cya 4 umurongo wa 14 ukabandanya. Aravuga hati maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa Mwemu, inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose kiyakikije, yigishiriza mu masinagogi yabo, bose baramushima. Aja i Nazareti iyo yakuriye. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura, abona ahantu handitswe ngo Mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe. Nicyo cyatumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi bamuhanga amaso. Atangura kubabwira ati ibyo vyanditswe birashyitse uyu munsi nk'uko amatwi yanyu yiyumviye. Ngaha Yesu arashinga intahe avuga yuko iri sezerano iki cyanditswe kivuga kuri Mesiya cyariko kirashikirizwa muri we. Ubu n'ubuvugishwa bwari gushikirizwa muri Mesiya
Mesiya muri Kristo mu muntu asizwe, mu muvugishwa n'Imana asizwe, ari we yari kuza hagati mu ihanga ry'Abaheburayo mu gice cya mbere cy'ukuza k'umwana w'umuntu. Kandi uyo muntu yari kuba ari umusigwa asizwe mpwemu w'Imana. Ni umuntu yari kuza afise ikidomesho, ikimenyetso cy'Imana nzima mu gushitswa kukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza kwa mbere kwa Mesiya, ukuza kwa mbere kw'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ije iri mu mubiri w'umuntu, igaragaye mu mwuzuro wayo wose. Mwemu w'Uhoraho ari kuri jewe, nicyo cyatumye andobanuza amavuta. Ngaha turafise mwemu w'Imana ari mu muntu Yesu w'i Nazareti, warasizwe mwemu w'Imana kugira ngo yuzuze ashitse ubuvugishwa bwose bufitaniye isano no kuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi icyo nicyo gituma we yaje nk'umwagazi w'intama w'Imana agapfira ku musaraba i Karuvariyo, kuko mu kuza kwiwe kwa mbere we yari kuza kugira ngo akure icyaha cy'abari mu isi, mu gupfira ku musaraba i Karuvariyo nk'umwagazi w'intama w'Imana. Kandi uko we niko yashikije ubuvugishwa bufitaniye isano no kuza kwa mbere kwa Kristo. Nuko rero turashobora kubona ko vyose vyabaye mu buryo buciye bugufi cyane, kugeza aho abantu benshi batashobora kwizera Yesu babonye yuko yari umuntu aciye bugufi cyane, umusore w'umubaji asanzwe w'i Nazareti. Ariko muri we hari mwemu w'Imana agaragaye mu mwuzuro wose, ariko arashitsa ukuza k'umwana w'umuntu, kuza k'umwami, ukuza kwa Mesiya kubereye hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Imana, marayika w'isezerano, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, yari igaragariye ngaho mu mubiri w'umuntu muri Yesu w'i Nazareti. Kandi uko kwabaye ukuza kwa mbere kwa Kristo kugira ngo akure icyaha cy'abari mu isi. Nuko rero turashobora kubona yuko habayeho ukutumvikana, ukutavyakira kumwe hagati mu migwi y'amayobokamana yo mu gihe cya Yesu, na cyane cyane hagati mu iyobokamana ry'Abaheburayo, ariryo ryari ryiteze ririndiriye ukuza kwa Mesiya. Nuko rero ubu naho mu gihe cy'iherezo turafise abanyamahanga, iyobokamana rya Gikristo naryo nyene ririndiriye ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ndetse n'ubwoko bw'Abaheburayo nabo barindiriye ukuza kwa Kristo, ukuza k'umusigwa, ukuza kwa Mesiya. Kandi dufise amoko, amahanga abiri, ihanga ry'Abaheburayo Isirayeli yo ku isi, hamwe n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, Isirayeli yo mu ijuru. Izo Isirayeli zose zirindiriye ukuza k'umwami ko muri kino gihe cy'iherezo, ukuza k'umwana w'umuntu. Kandi Kristo yaravuze ku kuza k'umwana w'umuntu, yavuze yuko bizoba bimeze nko mu minsi ya Nowa. Bizoba bimeze nko mu minsi ya Nowa, aho bajya bakanwa, bakagura, bakagurisha, bakarongora, bagashingira. Uko niko Kristo avuga yuko bizoba bimeze mu kuza k'umwana w'umuntu. Muri Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 37 haravuga hati, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere, barajya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, ntibagira icyo bamenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Ubwoko bw'ibiremwa abantu bazoba bari muri ya mibereho nyene yo mu buryo bw'impwemu yo kuba bahumye, bazoba bari mu ruhumyi rwo mu buryo bw'impwemu. Ku munsi w'iherezo, mu gihe cy'ukuza k'umwana w'umuntu, nk'uko byari bimeze ku runganwe rw'imbere y'umwuzure mu gihe cya Nowa, aho Imana yahishuriye umuvugishwa n'Imana Nowa, imuhishurira ko hagira haze ukurandurwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Ariko bo ntibabitahuye, ntibatahuye ubwo butumwa bwa Nowa, kandi ntibatahuye yuko Nowa yari umuvugishwa w'ikiringo kinini.
kandi ntibatahuye ko we yari yahishuriwe ijambo ry'Imana. Kandi Imana ntizokwigera ikora ikintu na kimwe itabanje kwibira akabanga abasavye bayo abo ivugisha. Nuko rero nimba Imana yagira izane igihano c'Imana kuri buriya bwoko bw'imbere y'umwuzure, kuri buriya runganwe rw'imbere y'umwuzure, Imana yategerezwa kuba ifise umuvugishwa w'ikiringo kinini ku isi kugira ngo imuhishurire ibyo yagira ikore. Nuko nawe aheza bimenyeshe ubwoko bw'ibiremwa abantu. Kandi uko niko vyagenze, ariko ntibashoboye gutahura, ntibashoboye kwizera. Kandi umwuzure waraje ubahonya bose uretse gusa Nowa n'umuryango wiwe, aribo binjiye mu bwato barakira. Muri kino gihe c'iherezo, Kristo yavuze yuko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera nko mu minsi ya Nowa. Nuko rero ubu turiko turaba ku munsi w'iherezo mu gihe c'ukuza k'Umwana w'umuntu. Kandi twebwe dutegerezwa kuba dukangutse turi maso, kuko muri kino gihe c'iherezo ku isi hazoba hari umuvugishwa w'ikiringo kinini. Uwo uguhishurwa kw'ibintu byose ivy'Imana igiye gukorera muri kino gihe c'iherezo kuzozako, kandi we azomenyesha uko guhishurirwa ibiremwa abantu bose bazoba bariko baraba muri kino gihe c'iherezo, kandi na cyane cyane azobimenyesha ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Nuko rero isezerano ryo kuza k'Umwana w'umuntu muri kino gihe ca nyuma n'isezerano kandi n'umugisha ukomeye cyane uw'Imana yasezeraniye ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, nk'uko yanawusezeraniye n'ubwoko bw'Abaheburayo. Kuko mu kuza k'Umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo azananye n'abamarayika biwe, kuko Kristo yavuze ko Umwana w'umuntu azoza ari n'ubwiza bwa Se azananye n'abamarayika biwe, niko bivugwa muri Matayo ikigabane ca 16 ku murongo wa 27 kugeza ku wa 28. Kandi ngomba ndahasome, haravuga hati kuko Umwana w'umuntu azohava azafise ubwiza bwa Se azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, kandi mbega ivyo bisigura iki? No kuvuga yuko kuza k'Umwana w'umuntu ari ukuza kw'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa Jambo ari wazokwigira umubiri mu gihe c'iherezo, kandi azoba ariko aragaragaza ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, aribwo bukozi bw'ibiti bibiri vy'imyelayo biboneka mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 11 umurongo wa 3 kugeza ku w'indwi, no muri Zakariya ikigabane ca 4. Ubwo nibwo bukozi bwitwa abamarayika b'Umwana w'umuntu, aribwo butuma hahamagagwa hakegeranywa batoranijwe bose b'Imana muri kino gihe ca nyuma, bahamagawe begeranijwe n'ijwi rirenga ry'inzamba, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa buca hirya no hino ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ubwo butumwa buriko buratangazwa, buriko buramenyekanishwa. Abatoranijwe bose b'Imana barahamagagwa bakegeranywa muri kino gihe ca nyuma, kandi barategurwa kugira ngo bahindurwe banajanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru muri iki gihe ca nyuma. No kuvuga ku munsi w'iherezo, arico kimpumbi kigira indwi, aho abapfiriye muri Kristo nabo nyene bazozukira, nk'uko biri mu majambo ya Yesu ariwe yavuze muri Yohana mutagatifu ikigabane ca 6 umurongo wa 39 ukabandanya. Reka dusome ubuvugishwa bwa Yesu. Aravuga ati, kandi ico wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Nijyari Kristo yasezeranye ko azokorera izuka ry'abamwizeye bagiye bapfuye, yasezeranye ko azobikorera ku munsi w'iherezo, arico kimpumbi kigira indwi. Arabandanya avuga ati, kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Nijyari Kristo avuga yuko azozura abamwizera bagiye,
avuga yuko bizobera ku munsi w'iherezo, kandi igihe abapfiriye muri Kristo bazozukira mu mibiri ihoraho, natwe abakiriho turi bazima tuzohindurwa. Nuko rero guheraho twese tuzoronka umubiri udapfa utabora, umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza, kandi hanyuma tuzoca tujyana na Kristo mu ijuru, mu nzu ya data wacu wo mu ijuru, mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ibi bintu byose bizobera ku munsi w'iherezo, aricyo kimpumbi kigira indwi. Imbere y'uko abapfiriye muri Kristo bazuka, n'imbere y'uko twebwe abakiriho turi bazima duhindurwa, hategerezwa kubanza kuvuzwa inzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba, ariryo jwi rya Kristo. Ijwi rya Kristo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere umurongo w'10 turaribonaho rimeze nk'ijwi rirenga ry'inzamba ririko riravugira ku munsi w'umwami, ariho mu kimpumbi kigira indwi. Yohana intumwa yararyumvise, kandi mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere umurongo w'10 kugeza ku w'11 aravuga ati, ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanjye ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uw'iherezo ninde? N'umukundwa umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ni ijwi rya Yesu Kristo ariko aravugisha abantu biwe, ariko aravugisha ishengero ryiwe, ariko aravugisha n'ikiremwa muntu cyose ku munsi w'iherezo, ni ukuvuga ku munsi w'Imana. Kandi gutyo ariko arahamagara yegeranya intore zose z'Imana izibayeho muri kino gihe cya nyuma. Icyo nicyo gituma kandi no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa mbere havuga, duhereye hagati muri uyu murongo haravuga hati, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanze ari nk'iry'inzamba rirambwira riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ibintu bizoba inyuma y'ivyamaze kubera mu bihe byarenganye bizomenyeshwa abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, abazoduga aho Kristo azoba ariko aravugishiriza abantu biwe. Kandi aho ni mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kikaba ari n'ikiringo kinini cy'ubwami, aho Kristo azoba agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratubwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko gutyo ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe, kandi ariko araduhishurira aya mabanga yose y'ibi bintu byose bizoba biriko birabera muri kino gihe cya nyuma. Mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 6 kabandanya haravuga hati, arambarira ati, ayo majambo nayo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Yesu Kristo yatumye nde? Yatumye marayika ntumwa wiwe. Kubera iki? Kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kuba vuba, bikabera muri kino gihe cya nyuma ku munsi w'iherezo, aricyo kimpumbi kigira indwi. Icyo nicyo gituma kandi no mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 16 Yesu Kristo wenyene yongera akavuga ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni jewe munago wo ku gishyitsi cya Dawidi, ndi umwuzukuruza wiwe, kandi ndi kinyenyeri gica ibibatsi cyo mu gaturuturu. Ngaha turashobora kubona yuko Yesu Kristo nyene avuga yuko yatumye umumarayika wiwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu. Intahe y'ibintu ibihe? Ashinga intahe y'ibi bintu bitegerezwa kubera vuba ku munsi w'iherezo, ni ukuvuga mu kimpumbi kigira indwi. Kandi uyu mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo yatumwe na Kristo
si uwundi ahubwo n'umuvugishwa w'ikiringo kinini cy'ubwami azanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, atumwe ku munsi w'iherezo mu kimpumbi kigira indwi, kugira ngo ahamagare yegeranye intore zose z'Imana akoresheje ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Muri marayika ntumwa wiwe niho Yesu Kristo yari kuzoba agaragariye muri kino gihe cya nyuma, ariko aramenyesha ibiremwa abantu ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ariko abantu bazoba bariko barabona umuntu, ariko muri uyo muntu hazoba hari Yesu Kristo agaragaye, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Uyo marayika ntumwa aje azanye uguhishura kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo aje ari muri we yihishije kandi yihishuye, ariko ararivugisha biciye mu muntu, mu muvugishwa, ariko aravugisha ishengero ryiwe, avugisha n'ikiremwa muntu cyose. Kandi uko niko kuri uyu munsi w'iherezo niko ibiremwa abantu bazoba bariko barumva ijwi rya Yesu Kristo. Kandi uyu munsi niwumva ijwi ryiwe, ntukomantaze umutima wawe nk'uko bawukomantaje abantu babayeho mu minsi ya Yesu. Barawukomantaje, baraharira, bahaririza Yesu, baba batizera Yesu, bareka kwizera n'ubutumwa ubwo Yesu yababwiye. Kandi muri kino gihe cy'iherezo naho Yesu Kristo yari kuzokwigaragariza muri marayika ntumwa wiwe, nuko agashyira mu kanwa kiwe ijambo ry'iwe. Kandi uwo mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo ari wo muvugishwa wa nyuma uwo Yesu Kristo atuma. Biciye muri iyo ntumwa, ijwi rya Kristo ryari kuzokumvikana muri kino gihe cy'iherezo. Si kindi ahubwo no kugaragara kwa Yesu Kristo agaragaye biciye muri marayika ntumwa wiwe, ariko aratuvugisha atubwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane ku bwoko bw'ibiremwa abantu, cyerekana yuko twamaze gushika mu gihe cya nyuma, ni ukuvuga ku munsi w'iherezo. Kuko Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba agaragariye mu marayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi gutyo azoba ariko araduhishurira ivyanditswe, ariko araduhishurira ubuvugishwa buhwanye n'umunsi w'iherezo, no kuvuga ubuvugishwa buhwanye n'iki gihe cya nyuma. Ni bangahe bari basanzwe bazi yuko iminsi y'iherezo cyari kimpumbi cya gatanu, cya gatandatu n'ikindwi? Kandi ni bangahe bari basanzwe bazi yuko umunsi w'iherezo ari kimpumbi kigira indwi? Ntimwari mubizi, ariko kugeza ubu murabizi. Kubera iki? Kuko Yesu Kristo ari muri mpwemu yera yagumye ariko araduhishurira ibi vyanditswe biciye mu mumarayika ntumwa wiwe muri kino gihe cya nyuma. Kandi ariko arahamagara yegeranya intore ziwe zose, kandi uw'Imana arumva ijwi ry'Imana muri kino gihe cya nyuma, nk'uko banaryumvise abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu bihe no mu biringo binini byarenganye. Nuko rero marayika w'umwami Yesu Kristo si umwami Yesu Kristo wewe gusa, ni umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo kinini, umuvugishwa n'Imana wa nyuma uw'Imana irungika kuri uyu mubumbe w'isi ku bwoko bw'ibiremwa abantu, kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi gutyo we ahamagara yegeranye abatoranijwe n'Imana bose imbere y'uko haza igihano cy'Imana ku bwoko bw'ibiremwa abantu, kugira ngo vuba abapfiriye muri Kristo bazukire mu mibiri ihoraho, natwe abakiriho turi bazima duhindurwe, nuko twese hamwe tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Turiko turaba mu gihe gihambaye kandi cy'ubwiza cyane gusumba ibindi bihe byose. Iki nico gihe icyo twari kuzoboneramwo ikimenyetso cyo kugaragara k'umwana w'umuntu, kandi nicyo twari kuzoboneramwo abamarayika b'umwana w'umuntu, aribwo bukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, ubukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri buboneka mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 11 umurongo wa 3 kugeza ku w'indwi. Ubwo bukozi buriko burahamagara bwegeranya abatoranijwe bose b'Imana bukoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami.
kandi ivyo vyari kuzokwerekana iherezo ry'igihe n'umuhero w'isi, kuko Kristo yavuze yuko ku muhero w'isi umwana w'umuntu yari kuzotuma abamarayika biwe nuko bakegeranya abatorarijwe biwe, bari kuzokwegeranya ingano bakazishira mu kigega c'Imana. Ivyo bihwanye na wa mugani w'ingano n'ugwamfu uri muri Matayo ikigabane ca 13 umurongo wa 30 kugeza ku wa 43, kandi biri no mu mugani w'urusenga, aho urusenga rwaterewe mu kiyaga rukoranya ifi z'amoko yose, ariko rukwegewe imusozi hakuwemwo imfi nziza nziza zishigwa mu bisangaza, no kuvuga mu biseke. Nuko imfi mbimbi nazo hamwe n'ibindi bintu byose bitari vyiza vyaterewe mw'itanure ry'umuriro, vyaterewe mw'itanure ry'umuriro ahazobera ukurira no kuryanya insya z'amenyo. Nuko rero turashobora kubona yuko ivyo ari vyo ku munsi w'iherezo, kandi mu kuza k'ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya mu kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragariye muri marayika n'umwa wiwe, ariko arakora ubukozi bwa Mose, ubwa Eliya n'ubwa Yesu. Iki kimenyetso cyo muri kino gihe cy'iherezo cyahindutse ukuri. Turiko turaba mu gihe cy'ikimenyetso gihambaye cyane, ico ibiremwa abantu bari kuzobonera ku munsi w'iherezo. Aha ariko harahamagarirwa hegeranirizwa abatoranijwe bose b'Imana, ari bo bashushanijwe mu ngano muri wa mugani w'ugwamfu n'uburo, kandi banashushanijwe no mu mfi nziza nziza muri wa mugani w'urusenga, kandi banashushanijwe mu ntore arizo hakoreshejwe ijwi rirenga ry'inzamba zari kuzohamagagwa zikegeranywa nk'uko biri muri Matayo ikigabane ca 24 umurongo wa 31. Amajambo ya Yesu Kristo avuga kuri ivyo naye yavugiwe muri Matayo mutagatifu ikigabane ca 13 no mu kigabane ca 24 no mu bindi bibanza byo mu vyahishuriwe Yohana, naho nyine turahabona ayo majambo. Nuko rero ubu turashobora kubona ivyo ku munsi w'iherezo twari kuzoba turiko turabona, kandi gutyo twari kuzoba turiko turabona ikimenyetso c'Imana gihawe ibiremwa abantu bose, gihawe abizera umukundo wacu Umwami Yesu Kristo, gihawe n'abatizera, kandi kikaba gihawe n'ihanga ubwoko bw'Abaheburayo. Turiko turaba mu gihe c'ikimenyetso c'Imana kigenewe abatizera, kigenewe ihanga ry'Abaheburayo, kigenewe kwerekwa ndetse n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Turiko turaba mu gihe gihambaye kandi c'ubwiza cyane gusumba ibindi bihe byose. Ni igihe cy'uko buri kiremwa muntu cyose, nuko buri muntu wese yikangura akaronka ukwikangura ko mu buryo bw'impwemu, agakangukira ukuri kw'ivyo Imana yasezeranye byo muri kino gihe cy'iherezo, kugira ngo ntibitubeko nk'uko vyabaye ku isi y'imbere y'umwuzure, aho Imana yarungitse umuvugishwa n'Imana Nowa, ariko ntibamwumviriza, kandi kubw'ivyo ntibamenye, ntibatahuye ibintu vyategerezwa kubera muri kiriya gihe, kandi umwuzure waraje ubatwara ubahonya bose, kubera ko batatahuye, batasobanukiwe, bakaba abatizera ijwi ry'Imana ryari ko ryumvikana biciye mu mvugishwa n'Imana Nowa. Ubu naho turiko turaba mu minsi ibangabanganywe na ya minsi ya Nowa. Iyi ni minsi iyo umwana w'umuntu yari kuzokwigaragarizamwo nk'umuravyo urabiriza mu buseruko, ukabonekera iyo izuba rirengera. Mu buseruko ni mu karere ka Isirayeli, ariyo iri mu buseruko bwo hagati, ahashikirizwa kuza kwa mbere kwa Kristo, kuza k'umwana w'umuntu mu myaka 2000 iheze. Kandi uburengerazuba naho ni mu karere, mu kibanza c'umugabane wa Amerika, ari ugizwe na Amerika ya ruguru, Amerika yo hagati, Amerika y'epfo hamwe na Karayibe. Mu mugabane w'iburengerazuba, mu mugabane wa Amerika, niho ukugaragara kukuza k'umwana w'umuntu kuzokayanganira nk'umuravyo. Nuko rero twebwe turiko turaba mu mugabane wa Amerika,
mu gice cya Amerika yo hagati, Amerika y'Epfo na Karayibe, dutegereza kuba dukangutse mu buryo bw'impwemu, tuzi yuko uyu ari wo mugabane uwo umwana w'umuntu yari kuzoba agaragariyemo muri kino gihe cya nyuma, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi gutyo ariko arashitsa yuzuza ubuvugishwa bwose bufitaniye isano no kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Turiko turaba mu gihe aho dutegerezwa kuba dukangutse mu buryo bw'impwemu, turi maso kugira ngo tubone ugushitswa k'ubuvugishwa bw'Imana bufitaniye isano no kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Biriko bishikirizwa he? Iburengerazuba mu mugabane wacu wa Amerika Latine na Karayibe. Twebwe turi abantu bafise amahirwe akomeye cyane mu bandi bantu bose babaye ku mubumbe w'isi, kuko tubaye mu mugabane wa Amerika Latine na Karayibe, ari wo mugabane ufise isezerano ryo kuberamo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Uyu ni wo mugabane wari kuzoba uriko uranashikirizwamo n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka cy'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Uyu ni umugabane wari kuzokomokamwo umuhamagaro w'abatoranijwe n'Imana bose, umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba, kandi bari kuzokwegeranywa intore zose z'Imana, zikegeranywa kuri uyu munsi w'iherezo, zikegeranirizwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kikaba ari n'ikiringo kinini cy'ubwami. Iki ni cyo gihe, kandi iki ni nacyo kibanza, niwo mugabane ubera mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe n'Imana bose. Kandi uyu niwo mugabane wari kuzobona ikimenyetso gikomeye cyane mu bindi bimenyetso byose ivyo ibiremwa abantu bari kuzobona, ikimenyetso cyo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe aje kuri uyu mubumbe w'isi. Kandi uko no kuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa marayika w'uhoraho, kuza kw'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imwe yiha umubiri ikaba hagati mu bwoko bw'Abaheburayo ije muri kino gihe cy'iherezo ku bantu bayo, ku ishengero ryayo muri Amerika Latine na Karayibe, nuko iri kwirigaragaza biciye mu mumarayika ntumwa wayo, iri kwirahamagara yegeranya abatoranijwe bose b'Imana b'Abanyamerika Latine na Karayibe, kandi iri kwiradutegura kugira ngo duhindurwe, tunazamurwe, tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu kuzamurwa kw'intore zose z'Imana. Twamaze gushika ku munsi w'iherezo mu gihe cya nyuma, mu kimpumbi kigira indwi, hamwe twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko, tutanayongeye ko hasigaye gusa nk'imyaka 2 n'igice canke ibura kugira ngo dushike mu kimpumbi kigira indwi. Ariko mbega ikirangamisi c'Imana coba caracerewe? Je nibaza ko kitacerewe namba. Nuko rero nimba ikirangamisi c'Imana kitacerewe, kugeza ubu turiko turaba ku munsi w'iherezo, turiko turaba ku wanyuma wo mu minsi y'iherezo, kandi turiko turaba mu gihe c'umuhamagaro wa Yesu Kristo, umuhamagaro w'abatoranijwe bose n'Imana, kugira ngo dutegurwe tunahindurwe muri kino gihe cya nyuma. Nuko gutyo tujanwe mu nzu ya Data wacu wo mu ijuru, mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi uko niko muri kino gihe cy'iherezo abatoranijwe n'Imana bazoronka ishusho na kameremere vy'umwami Yesu Kristo, kuko twese tuzoronka umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri w'umukundwa umwami wacu Yesu Kristo. Kandi abapfiriye muri Kristo nabo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, imibiri imeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ibi nibyo muri iki gihe cy'iherezo, nibyo ku munsi w'iherezo mu kimpumbi kigira indwi, aricyo cyamaze gutangura, hamwe twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko. Nuko rero turiko turaba mu gihe cy'ikimenyetso cyerekanwe n'Imana ku batizera, ku bwoko bw'Abaheburayo ndetse no ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo.
twamaze gushika ku munsi w'iherezo, twamaze gushika mu gihe aho twari kuzoba turiko turabonera ikimenyetso c'Imana ceretswe ibiremwa abantu bose, abatizera n'abizera Yesu Kristo nabo nyene n'ihanga ry'Abaheburayo. Ese imigisha ya Yesu Kristo umucunguzi wacu yoba kuri mwebwe mwese bakundwa muriko mudukurikiranira kuri radiyo, na mwebwe abari ngaha muri iki kibanza, kandi vuba Kristo yuzuze igitigiri c'intore ziwe, nuko azure abapfuye bizeye Kristo, natwe abakiriho turi bazima aduhindure, atujane mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mu nzu ya data wacu wo mw'ijuru, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen.